Niangabo has the lead. Boulami of Morocco is trying to come at him. Dieter Baumann, the defending champion, is still there. The American Bob Kennedy is finished. Into the top of the turn. It doesn't appear as though there is going to be any catching Niangabo. It's a battle for the silver and the bronze. Vitok's making his move now. Bauman's coming ahead. But Niangabo is stretching the lead. Vitok's charging. It's too late, I think. They are closing the gap. Dieter Baumann trying to get up there to get the bronze. The battle for second and third as Niangabo claims the gold. Ndi Veniste Niyongabo nkaba navuka ivugizo mu 1973 tariki 9 nkaba nizeye Makamba no école primaire nkaba nize Matyazo n'ivugizo niho natore concours hanyuma niga le 7e Mabanda njambandiriza kuri lycée d'excellence actuelle muri cycle inférieur mpejeje nda ba orienté kuri RP ngaha mu Ngagara hanyuma ibyo kwigisha ngira nshoboye nkaja kuri ESTA mvoye kuri ESTA muri 93 ncagenda i Burayi. Veniste Niyongabo novuga sinubakora amahirwe mugabo ari ahantu ugira uti reka nce ngaho kuko nta handi nta kintu ushobora kuvamo. Urabona ufite imyaka ndwi ukaja ku ishuri ukagira ibirometero birenga 8 ugenda n'amaguru aho ni ikintu ugira uti nta gutora ico nico wokora. Hanyuma ugiye ibirometero birenga 8 ugiye ku ishuri kugira ngo ushike ku ishuri mu saa 2 mu gitondo watoza kwiruka cyangwa ugatambuka ukaja ku Kimyonga. Aho rero niho bwinshi bambaye ati none wahereye kwiruka ryaje nibaza ko aho niho banarahereye ngena impano yagira kura bukebuke kuko kubera nagira ibirometero birebire. Hanyuma ngiye murazi yuko mu école primaire hariho brevet scolaire. Brevet scolaire yari kintu baguha ubandanije 7e 8e wagenda kuronda yandi ma diplome yandi cyangwa ama certificate yandi ugarukiye mu wa gatandatu wahereza ngaho nyine ka official certificate. Iyo certificate yaguha ububasha bwo kushobora kuba umusoda nico kintu twarondera je igira niro kansimba indoto yanje nagomba kuba umusirikare kugira ngo nshobore kwibeshaho kuko mba mu muryango wa 10 papa na mama ntibari bafise uburyo bwo kubeshaho abantu 10 bose rero narondera ikintu cya hafi kwishobora kugira ati wowe urigenga uraza umuntu yafise akapantaro keza agashati keza nta numwe bibihira iki nico narondera. Hanyuma ngomba kuja mu gisoda muhira baranyangira kunja mu gisoda bambwira bati tuzopfuma tudandaza inka ya nyuma mugabo tumva kuja ku ishuri. Tuja ku ishuri ngiye ku ishuri mpeje gutora concours yo muri primaire cyandagwara rheumatisme. Murazi ibintu byino ngena bimeze abo twabana bavuga ngo bandoze umutama arankaho yuko yumviriza abantu avuga ati jewe ndamutwaye kwa muganga nta bintu by'ikiro ndamushiramwo ndagenda kwa muganga baramvura nabaye hospitalize nagiye mu bitaro iyinga mu ngana mahinga 2 ndyamye sinashobora gorora indoki cyangwa se nashobora amavi nari ndyamye numva ntana kimwe nshobora kugora na gatoyi ari bamvuye ndakira. Ngiye muri 7e nari mfise ubwoba yuko nzoba ikimuga canke bizosubira kungarukako ndagenda ku muganga ndamubaza nti umuntu yogwanya rheumatisme gute kugira ngo ntibisubire kugarukako. Yamo umuganga wajya mabanda aca arambwira ati nimba ugomba gukora rheumatisme genda ugire sport. Aho jewe natangwa kugira sport ndetse bijya byo muri primaire nagira bya certificate kugira nje mu gisoda mu windwi no mu 8 niruka ngomba ko kutagwara rheumatisme. Hanyuma kutagwara rheumatisme bimpermeta biramfasha komba mba muri equipe yaserukira ishuri y'Imakamba cyandangwa kujibura ma competition scolaire umwaka wa mbere naba wa nyuma aho hari 88.
muri 89 ntangura kuba uwa mbere. Rero aho ngomba kuvuga nti iyo umuntu akoze ikintu akagishyiramo ishaka, nibaza ko kenshi birakunda. Ntavyo niyumvira kuko none gushika uno munsi ko mbona hari amamiliyoni menshi yavukiye hajya mu misozi y'ivugizo, hanyuma mu baba bose bavukiye muri misozi y'ivugizo ko atabatete ndabonayo canke ngo babaze gutsinda. Rero baza yuko igikuru ni ishaka ry'umuntu, ni ishaka ry'umuntu, ni ingene ukunda ikintu, ni ingene ucitwayemwo. Niko nabivuga ko ndazi ko abantu nakoranye no rwaruka rwisha ry'ivugizo n'ubu tuba turi abagenzi, uko navyitwayemwo siko bavyitwayemwo. Je ndibuka abantu twakoranye n'abantu byo kw'ishuri, urabona ibintu vyo guherekeza abandi, kuguma n'abagenzi bawe, ugeze mu wa gatandatu wumva ko umuntu wakuze, utangura kuja mu bubare, ukishana n'abagenzi, ukanywa inzoga. Hari abantu twakoranye uko nyene. Jewe nari umuntu ntigeze nkunda inzoga, iyo banywa napfuma mfatiramo umukenke muga sinakwega. Ingene vyanjemo ariko ubu maze kugira imyaka 51 ngira nti none ubwo bwenge nabutoye gute, igituma ntabereka ivyo niko ndakora mugabo nkabona yuko ico kintu kiza kuntwara mu nzira itari uko niko nemeze. Rero karakteri wanje gushika n'ubu niyumvishe ni mvise ikintu nkaciyumvira aho mba wikora sinumviza abantu. Ico uko nikomeze. Rero nibaza sinova muri vyiza cyane bibi, mugabo jewe ndi umuntu ngomba gukora ikintu ndagikora. Iyo nagombye kugikora sindagishikeko, ikosa ni ry'iwanje, sinzokwigera nshira ikosa ku bandi bantu. Icyamfashije cyane mbona yuko mfise akamaro mu nkino z'abanonotsi, ubwa mbere guserukira ishuri. Guserukira ishuri ndibuka muri 90 igihe nabo wa nyuma twaratahanye igikombe. Bana bagutana igikombe baraba amanota mu madisipline yose. Cyabibaza wawe wa nyuma abantu ukabona batanye igikombe mu mutwe. Rero ko jewe sinatanze intererano, nico kintu ndibuka baza batambaje numva ndiko ndamaramara yuko atacu nakoze. Hanyuma umwaka wa kabiri ubaye uwa mbere wamenga igikombe nije natumye igikombe gitsindwa. Rero wumva urafise sens d'appartenance, wumva yuko wewe wagize ikintu ufashije mu ico kintu. Gutahana igikombe cyo kw'ishuri, ndibuka directeur w'ishuri, twari abantu bake baserukira ishuri. Hari abaserukira ishuri muri football, abaserukira ishuri muri basket, muri handball, muri atletism. Twebwe twari dufise amata, twari dufise ibifungurwa byari bigenewe abagira inkino. Ico kintu cyari cyambere hamwe mvuga ati none wabigize gute, motivation ufise nizahe? Ico ne kintu cyambere nibaza ko none munsi cyo motiva abana bagira sport kujo kintu. Ica kabiri hari amakamyonete ku ishuri yatwara ama equipe, ugenda batamba, ugira competition, mukarara ahantu, mukagaruka ugasanga abagenzi bo ku ishuri barakurindiriye. Je gushika none munsi ego ndatsinze Jeux Olympiques, mugabo gushika n'ubu ikintu niyumvamo ni igihe twataha ugasanga muri abanyeshuri 1000 ugasanga hagiye abatete nk'ijana, abandi majana 900 barindiriye yuko abandi bataha kugira bagira iminsi mikuru kubera twazanye igikombe cy'ishuri. Mu gitondo ku kwa mbere ubona burakeye ugira ugende uhure n'abarimu ugira babone yuko waserukiye ishuri. Ico kintu ni ikintu n'ubu nkibuka. Hanyuma ikindi ciza nibaza, urabona nigi Makamba bakubwira ati abaruguru. Ngiye Ngozi twahura n'abavuye ngahe i Bujumbura, bambaye neza, bafise ama training, bari bafise sponsor ya Brarudi, jewe sene muri club ya Brarudi. Hanyuma ndababonye bambaye neza, warakanguka ati none bajya banda bahera he, bafise ibirato nawe weruka n'amaguru gusa, bambaye uduhuzu twiza twose badusa, jewe nambara ikibutura cangira mu mavi.
ndabasize entraîneur wabo yari Rukenkanya Adolphe kuva ico gihe aca arandondera ati wowe manuka Bujumbura. Rero nk'abo Imana babwira nti Breves ko rero ngo bakumusoda kubona club y'Ibujumbura iriko irakurondera be mu ivugizo ukava Makamba ukaza kwiga Bujumbura je bigisagara ntari ndakizi cyangwa bazangerana ni nkuko umwana w'uno muzi agati cyo nkaje burayi kuva Makamba nje Bujumbura jewe nabona yuko ari ibintu bitoshoboka je ngankashika muri club je muri club nasanzeho bajya abantu imbere gasye bari abantu bakomeye cyane bakubonye bana bambaye neza naje satayitera ku mpundi muhinga riheze babona bambaye neza kare baragukamba bavuga ati wowe wa munyaruguru uje gukora iki ngaha kandi nkabatinya tugiye no muri chauffeur mu kwishusha naje inyuma yabo kuko jewe andi umunyaruguru nari kubaje imbere gute. Hanyuma umunsi umwe Adolphe Rukenkanya aramfata ambwira ati wewe urafise impano abandi badafise. Kibaza ibyo ariko aravuga n'ibiki. Mugabo ico kintu yakimpaye ambwira ati wowe urafise impano udafise iriko yuko ukora akazi ntuzagenda mu ntuze by'abandi bakora. Uwo munsi naciye mba Denise Niyongabo ari different. Narumvise yuko nishimye nshoboye buri kintu. Ngiye muri chauffeur sinasubira kubaje inyuma. Naramenye ico ikanzanye ku kibuga. Naragira chauffeur nkagira entraînement zanje. Maze kubikora imyanya shiboneka. Sinasubira gutinya abantu. Hanyuma ntantangura kuja muri 91 nababwiye ko natangwa 89 hanyuma kuva muri Barodi nahaje muri 90 ndi muri Barodi ngenda muri Jeux Afrique muri Egypt. Siniyatande yuko nzogira amaresultat maniniya mugabo gutangura gufata indege ukagiye muri equipe y'igihugu wagizanye n'amahiganwa n'abasoda n'abanyeshuri ngivyo duheruka kugira ngaha muri Olympic Africa. Niyumva yuko ndi equipe nationale cya kabiri ciza naronse ku gihugu kandi n'ubu nzoguma nshimira igihugu canje ni Minervale n'abajiji. Minervale sinasuye kuyitanga. Abaserukiye igihugu Ministère de l'Éducation ya nationale yaradutangiye Minervale. Cyo bibaza kwiga urihigwa Minervale n'igihugu ukaba muri interna. Ivyo bintu nibaza yuko wiyumva yuko ari ikintu ufise akamaro userukira igihugu kandi ico ukora cubashwa. Muri 92 ngenda i Seoul mfise imyaka 19 nzana umudari wa kabiri ku 2005. Aho isi yose yacimenya cyanje buraya muri 1993 niko la kariyere yanje ya atletisme yaduze. Mugabo sinovuga ikiza nuko novuga sinibaza yuko nigeze ndondera ikintu ngomba ndende namye nitanga muco nkora cyose. Uwo mbwira ati Jeux Olympiques yari imeze gute, champion du monde yari imeze gute, murazi ko tubangaye Burundi umwana avuye ruguru sinibaza ko yari afise umwanya wo kuraba televiziyo cyangwa afise televiziyo ngo irabe. Ni uba mu byo uriko urakora. Imana n'amahirwe novuga ko naronse abarezi beza. Naronse abarezi benshi ku ishuri, naramenye Adolphe aramfasha, Kwizera Dieudonné ari president wa Federation d'Athlétisme aranyereka umwonga uhuma n'ubudahuma igihe nashika i Burayi. Hanyuma hari ikintu bavuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa mu ndimi zose, barashobora kukwigisha ingene uroba, mugabo mu gihe ugiye kuroba niba utegereza kumenya poisson uzoroba. Nibaza banyeretse imyonga mugabo uburyo n'ingene nakoze nibaza ko agenda kugihaye. Jewe novuga ko iki gihugu nico gituma bandihitike barampa na argent de poche $3,000 by'amadolari. Nagiye ku gihugu ku rwego rw'igihugu ndibuka
umuntu agiye hanze haragoye ushitseyo navuye ku ishuri mugabo nshitse hariya ntangura kwiga guteka baguha inzu baguha aho uba nibuza kwisumira nibuza kwitekera niwe umenya ngene ugira abagenzi mugana ama entraînement ico kintu nticari coroshe cyane uba ku ishuri burya ubufyina uri muri internet cyane cyane hanyuma ikindi kintu cibura cangoye hano nta sponsor nari mfise kuba muri hiver udafise impuzu udafise ikirato wagiye kwiruka kikanyagirwa muri hiver ikirato gira gicume hamara nk'imisi ibiri cyabibaza kwirukana ikirato kimwe imvura yaguye ukagishikana mu nzu ukagishiramo intozi impapuro kugira gikuremo amazi ugasubira ukagisubiramo ku mugoroba uko nuko natanguye yaje umuntu yakize jezo rimvugira ngo byose biroroshe no nagize muri 1993 byari bigoye rero igihe bampa 3,000 ndababwire ngana biharuye nagize nti none ngiburaye nahevye ishuri nagiburaye 3,000 bizombesha gute hamwe novunika bizongera gute ivyo nivyo bibazo nifite mu mutwe wanje 3,000 natwaye sizwe ndabikora nagira nti nibiburi bikanka nzotana 3,000 byanje ngaruke Burundi ivyo je kibazo nari mfise umwaka wa mbere ndiko ndiruka ndaronka amahera nsumisha ambesha aho ndibuka muri umwaka wa mbere muri 1993 ntashe natahanye 3,500 by'amadolari navyo 3,000 na 3 bampaye biba 8 jise ngaha nti ubu ico ngene nigike reka ngora akazu aho nzoronka homba nca ajya mu Ngagara hari ubuzu buto inzu za kera zagwa nko miliyoni n'500 y'amarundi ndagura iyo nzu aho ndahiriwe ndafise inzu Bujumbura ndafise aho nzoba ikindi naco naguze ngura inka zibiri ndazigurira Mutamba izi nka rero zimbike kandi inzi wanje nifise inzi Bujumbura ngabafise inka ivugize je numva ko mwisho genda y'ingunzi yuko niko niyumvira muri 1994 muri 1993 narumwe azwi mugabo atarashika muri 1994 sinzi Imana yangiye imbere nabaye uwa kabiri ku isi yose mu 2005 urumva byavyiyumvira nari mfise by'amazu inka ibiki n'ibiki umutwe waciye hinduka cyangwa inzu ya mbere Burayi maze hori mu Burayi urumva sangukiye ubu rero ni bimwe navuga bwa mbere umuntu wese arafise nibagenda arashikako uko ushikako ni kuhindura ivyumviro nk'igihe umuatete Anthony yambwira ati wewe urafise ububasha abandi badafise nk'icyo kintu cyaramfashije cyane kwiyumva uwo ndiwe igihe nabona ndatanya amahera ngo inzu mu Ngagara numva nti ubu ndabaye nk'abandi ndafise Bujumbura ngiye Buraya nti ubu ndafise inzu Buraya ntubo rero ndashobora kuguma Buraya ntawe uzosubira kunyirukana rero iminsi yose umuntu wese yamana ubwoba mu byo akora byose igikuru nuko utegura akazoza kawe ugaharura kugira ibiharuro byiza hanyuma Imana ihugiye imbere bikagenda imbere ubwa mbere nabaye wa kabiri mu kwisi yose muri 1994 hanyuma 1995 mu wa gatatu kuri championnat du monde yo muri yabere muri Sweden nkiyo iri kwiraba ngaha i Tokyo muri no minsi hanyuma umudari w'inzahabu wa bronze nataye wa gatatu ndabatera inkuru bi uwo mudari nawe utaye kuko si unashaka kwana muri 1992 nawe wa kabiri 1995 mu wa gatatu nariko ndasubira inyuma mugabo nipfuza yuko mba kwa kabiri ama nka wa mbere mbona uwo mudari nariko ndarondera n'ukuri ntawo mfise ku papuro ndawufise mugabo physique nawo ufise nawo utaye kuko yari ikintu nifuza ariko ntashaka je nago umudari w'inzahabu kuva ndonse umudari w'inzahabu wa bronze wa gatatu byanteye inguvu
y'ukurondera ubundi mudari ushoboka mu yandi ma distance. Nico gituma muri 1996 nahinduye nkava ku 1500 nari ndabishoboye, mugabo hariho risk yuko mudari w'inzahabu ntawuronka. Ku 5000 yari igituma ntawe ushobora kuyiruka no kubereka. Narakunda cyane 1500. Rero kundi ikintu ukamenya yuko bashobora kugikukurako. Sinaryama, sinafungura, ngiye kuryama nagoma mu mutwe numva ihiganwa rya muri jewe. Kubera numva ndi responsable w'ico kintu kandi ntagomba kugitako. Hanyuma nkabuma nibuka umudari wa gatatu naronse nkaba nsubira kuronka ubundi. No. Ndibuka muri ico gihe hariho delegation y'abarundi baje barungutse na ministere na Comité National Olympique n'amafederation. Ndababwira nti jewe siniruka 1500 naratutswe. Bambwiye yuko nari amahera, Morceri yampaye amahera. Ndababwira nti jewe nibaza yuko nkaja kwiruka 1500 nza gutsinda umudari w'inzahabu or ntayo mbona. Bacha watwara Comité National à l'époque ambwira ati jewe yaba ndi wewe nari kwemera naho kadari k'inzahabu ibindi nkabireka. Monyuma namwishuye nti akanakazi kiwanje reka mwe mukora ibyanyu je nkora iby'iwanje. Ndafata decision ngenda kuri 1500 ndayirutse ndatsinda medaille d'or. Rero imisi yose iyo mvuga ni ufise uri umuvyeyi, uri umwana, uri umurezi, ntuzokwigera wibaza yuko umwana adashoboye. Uramwumviriza ahubwo umuherekeze, umushigikire, ibisigaye bizokwikora. Natsinze umudari w'inzahabu mu gihe Uburundi butari bufise inzego. Muri 25 c'ukwezi kw'indwi 1996 harabaye coup d'etat ya Buyoya. Abaye coup d'etat igihugu muri Jayinga nta nzego zariho. Uburundi bwari muri embargo. Ugize uti ngoma ntahe Burundi ntiwatahe Burundi, wagenda ugashika muri Kenya. Muri Kenya hariho indege itari officielle itandikwa mu ntuze muri tableau yaba indege zigenda. Iyo ndege ya umuntu yigenga agatanga iyo ndege ikaza ngahe Burundi nadutahana. Aho Burundi bwari bufise embargo yose ishoboka, ata muntu numwe cyangwa Burundi ngarabuga ushobora gufashwa. Haheze yinga iyo coup d'etat ibaye nca ndatsinda umudari w'inzahabu. Cyamwe yazo Burundi bwari mu ngwano. Uburundi bwari butari bufise inzego. Wewe uri umwana w'igihugu ufise imyaka 22 uriko uraserukira igihugu cawe, dushimirwa kuko ntuzoba gushimira nta wariho. Ndatsinda. Muri ico gihe igihugu cavugwa ku ngwano, igihugu cavugwa ko atawujayo. Ndatsinda medali. Ibambajije bati none wewe abajournaliste bashaka kwiruka inyuma, igihugu kiri abavyeyi baba baracariho, hariyo vyinshi bakubaza. Ati none wewe watsindiye umudari abahutu canke abatutsi? Nabwira nti jewe natsindiye umudari w'igihugu. Natsindiye bose, nta muhutu n'umututsi. Umudari n'uw'igihugu je n'umuhutu w'igihugu. Ico gihe hadurama cyabaye ikintu nibaza ko ngubona vyiyumbiye ngena mu mwanya w'imyaka 22 ukishura ikintu ciza ku buryo Burundi muri cya gihe cyari gikeneye yuko haba ubumwe, haba abantu baja hamwe. Kandi byaranteye iteka ko narumvise maze gutsinda hariho n'abari mu ngwano bava muri Tanzania, twahuye tukaganira, bambwira bati igihe watsinda ati nukuri nta ngwano twagize kuko twese twari turakora kuri televiziyo, kubera naho twari inyuma y'igihugu twese twara abana b'igihugu. Rero igihe watsindira Burundi igihugu twese twari kumwe nawe. None munsi nobabwira yuko nivyo niyumvamwo iyo ndiko ndagenda mu Marundi
ndabibona yuko umudari wanje wahujije abarundi kandi ndabona yuko nukuri sindiga no umuntu avuga ati umudari wanje watuyonde ntibirigera binshikira nico gituma igihugu canje ndagikunda kandi nkunda abarundi kuko n'abasportif rero igihe hari yambaro gusa natashe ngitsinde medaille olympique ni ikintu kibaje cyane kubona naho mbona Francine ahejeje ama Diamond League agaca atahana igikombe ciwe ngahe Burundi akaba amakortege yamukura kuri airport mushikana muri Bujumbura ukaraba mu atete yatsinze umudari w'inzahabu akaba natashe ninyegeza nataha mfise ubwoba yuko utazi ibikubako ikintu canteye iteka nuko aha muri 1993 natashe muri 1997 kubera iki nagomba kumenya yuko guverinoma iriho abazokwakira ni bande muri ministere wa sport harimo Jean Jacques na niwe wateguye umuzo wanje barabitegura ngena nzotaha cyane tahi Burundi aba ministre boss baje kunyakira kwa airport banje kunyakira kwa airport bantwara kuri stade Prince Louis Rwagasore igihe bariko barubaka hazana le président de la République y'Ubuyoyi aratanga le discours ni evenement yabaye akeye kuri stade atakene kiriyo kwakira mu athlete olympique atashe mu Burundi message yatanze yari pacification aba ugwaruka ko goja hamwe ntiruje mu gija macakubiri kugira abantu bose baje hamwe bambone ko akarorero hanyuma ngo manicaye nayo bana wicaye iruhande ya excellence le protocole aramanuka aje mu ndege yiwe mbona le chef du protocole agarutse aho nari nicaye andomyeko ndamanuka acanshira mu modoka yiwe tujana mu modoka turi babiri na nani ntuze nibaza ko yabaye experience itabaho kubona utari umukuru w'igihugu ukagenda mu modoka imwe n'umukuru w'igihugu ukaronka amahirwe yo kugenda ukaba hosi par l'excellence de la République mico gihe hanyuma barampa iteka baramumo ikidari cha reconnaissance comme ndumo diplomate mu ntuze mu Burundi nagabe kwico genda babwira byagenze mwico gihe uwo mudari bamumpa barankonesa yuko ndi mu ambassadeur no ndacabifise muri la umudari bampaye ikibabaje nuko uwo mudari bawumpaye imbere y'amateleviziyo yose ngiye kurondera le passeport diplomatique muri ico gihe abatwara bambwira bati no ati wewe ibintu byanditswemo yuko no banonye comme grand officier grand officier urumva grand officier ndi body ndarose passeport diplomatique bayinyimye genda umuntu ndonka ndaronka utakimpaye nta nakimwe kimpinda mu buzima naronse gushika no munsi nta passeport diplomatique nimwe nigeze mu Burundi mugabo sinibaza ko ntayironse kubera Burundi butanshaka hariho abantu usanga iminsi yose bagomba kukubuza bahugira jaru bahugira iki ugasanga grand officier nturi mu officier ati wowe bironse kubera ko byari navyumvise bivugwa rero ndasubira aho nari ndibandaniza akazi ka muri atletisme yego ndabandanye nagize kariyeri nziza cyane muri 97 mpejeje gutsinda Jeux Olympiques mugabo nari mfise umutwe w'umwana ndavyibuka habaye le championnat du monde yabereye mu Athènes bimwe byo kwishima ngo gende muri championnat olympique nsumba uwatsindiye umudari w'isi yose ya championnat du monde kuri jewe nagira nti ujya mudari wa championnat du monde nawo nkora je ngomba Jeux Olympiques ndawufishe ubu ngombogera ko du monde nivyo naronde hanyuma nditegura nagize inane incroyable mugabo ico cyababaje nuko nari gutsindira ubundi mudari sinagiyeyo bimo by'amanyama y'ubwana nahaye chance abandi bantu muri 98 ho ya record imone ko narondera nayibona ko ndayifise amaguru kandi ngoma ndayifite hasi ngeze mu kwezi
ndibuka ama competition sinagize kuva mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu nta muntu numwe bwagira sika. Hanyuma ngeze mu kwindwi hamwe nyaroti uharageze njangira blessure ndagira bayita ngo fracture d'osseous iri igufa ryo mu kuguru ko kubamfu ya pasuka. Aho ingwane ziba ziratambuka. Ndaja muri rehabilitation ndaja muri salle opératoire barambaga. Ngeze ndagenda ngeze mu 1999 ndagira ama rehabilitation ngira indi blessure yo kuri genou. Donc la cartilage ari konsoma kubera iki ukuguru ko kwafu kwaragize ntuze kwaragize alo blessure gukize ça veut dire ko amezi yose arasigaye nakoresha ukuguru k'uburyo rero haba yindi stress yindi ukuguru k'uburyo mugabo ico cyabituma ni kubera iki uri mu athlete udafise federation inyuma yawe donc iguha uburyo utari yamba mu athlete w'Iburaya ibintu byazanashike kuri ati tekereza turakubuza aho uzogarukira nta kibazo. Uri mu athlete uva muri Afrika niwe yibako wibaye ko harize haza blessure ntoya cuseze muri epoque wanje aba athlete baheza amakariyere hakiri kare bamara nk'imyaka 4 ukaba wugaye. Uno munsi aba athlete uno munsi kubera iki ivy'ubuganga byarahindutse bakubora neza ama sponsor no munsi araguha umwanya ungene wivuza kuko ni ikintu kiza gutunga kugira amagara meza ukagira ama performance meza ugasanga abatete no munsi baramara imyaka n'imyaka nagira blessure ahomba umwaka umwe mugabo acagaruka hakirikara areba equipe hakirikara. Ivyo rero ni muri epoque wanje hari hagoye ngena wagira niho natanguye kuronka iyo blessure ndagenda Jeux Olympiques yabaye Sydney muri 2000 nagiye ntari muri condition nziza nagiye ku matournée bashobora nyine ubwo nyene kuva muri 2000 ndasubira kugarukana ndondera ngenda bwata buke mugabo waramenye kwiruka imbere y'abandi ugataka kwiruka inyuma y'inoze nubabwiye yuko ubuzi uri nyuma y'aba televiziyo bamwe bakubona imbere utango kumenya kwirukira inyuma y'abandi n'ikintu nabawe humiliation. Rero ncandagira nti uno munsi mfise imyaka 28 nibaza yuko nobiheba ngaja mu bindi hakunguma ngira ibintu mbona yuko batahubije nasubira ku ishuri amashuri nagejeje ndasubira ndagira sport d'éducation physique hanyuma Nike mpamagaye ndagira stage muri Nike amaze amezi 6 baca barampa akazi muri 2004 kuva n'ubu ndahamaze imyaka 20 niho nkorera. Mandayimaze imyaka 15 mfasha ugwaruka rutoruto mugabo sinigeze ndondera kurondera aba athlete harabona afasha nige niruka jewe Patrick Ndayisenga yigeze kuba ngaha directeur général wo muri ministère de sport yaraje Iburaya ndamuzana ko twiyandana hamwe ndamusabira araza aje ntiharafise nivo nk'iyo nari mfise ndibuka ndamubwira cha Patrick wewe uko kwiruka kwawe ni kuzokubeshaho genda kwishura twabivugana nyene umuntu hajya mugenzi ko ntoze ubu yareje economy no gufashanya suba ngo gutwara umuntu hajya gufasha umuntu ashaka kumufasha mu mpanuro abandi batete no kuri nibaza ko nobana bafashije ni benshi indirectement ou directement na Patrick Nduwimana ubu no yarize economy finance yaragiye muri Etats-Unis ahantu ndabona ko hatari hameze neza jewe nari mu athlete azwi aho ari nagenda hose nari ngenda ya Arizona muri Etats-Unis mboraho no mu professeur y'ku University ya Arizona ndamubwira nti hari mu athlete w'umurundi ari ngaha muri Etats-Unis mugabo ahari si heza ati mumbe ndamutanga izina acegenda ya Arizona arabisha birashika ono musi bafise local national ya Wisame ubundi nafashije ni Francine niyo saba mu igihe yiruka avuye muri Cameroon muri Championnat d'Afrique ndibuka telefone Arsenal kuko hari Jeux Olympiques 2012 ndatelefona muri Seno ndababwira nti uwo mwana
niho akigira competition. Ntashobora kugera muri championnat du monde ataragira competition nziza kugira ngo abone ahagaze. Reka tumutwara ahantu agire competition kugira ngo amenyere. Ndamunzanye Monaco aragira Grand Prix, hano umwana avuye muri Afrika atangira Grand Prix, imbe competition igira imbere ya Jeux Olympiques. Niho nari je naza nkora muri Nike kuko ari muri 2012. Hanyuma ndibuka hari ingwara umuntu acamo umugabo bwa France n'umugenzi wanje kuko byo mvuga n'ibintu tuzeyemo nawe nyene. Ndamwibuka ndamushirira urupapuro ntisinyiye kontra uwo muronka agahuzo uronke ibintu ze hamwe ibindi bizoza mu nyuma. Ni bya bindi abantu bari biyumvira. Ndibuka delegation y'u Burundi bibaza yuko je ndiko ndamudandaza ndiko nagira mugaje ku mutima aragomba kumufasha kugira aronke ikontra y'amahera aronke ibiranga. Aranyumviriza mugabo byatwaye umwanya munini kugira ngo aronke confiance agusinyira urupapuro y'iki n'ibiki. Francine aronse kontra na iki kuri jewe uyo bivuye yovuga ati yego kontra nasinye nayisinye, nibaza ko mu nyuma yasinye n'amahera menshi cyane mugabo kontra ya mbere yasinye je nimushire yayisinye muri Nike. Igihe yari ngaha n'igihe yatwamuronde yakwaje muri Etats-Unis akaba sponsored par Nike akiyandana Arizona no muri Oregon nari muri processus zavyo naho teaparesa mugabo urafasha umuntu kugira Francine nibaza yuko yagize sport aramenya icongereza araba hanze arabona ngene ibintu bigenze. Ico kintu kuri jewe kirangirira cyane kubona ufasha abandi. Donc ivyo ndio batete ndiko ndababwira nabazwi nafashije. Hanyuma abandi mfasha nabo mu barabara kuko nkuko nafashijwe n'aba professeur ku ishuri n'abadofana babwiye bamfashije nkifise imyaka 14-15. Ubu ndafise abana ngaha bari kuri lycée municipal yo Buterere. Ndafise abana bo mu kigo ca Kamenge. Ndiko ndafasha abandi bana bari lycée y'Ibururi. Ndiko ndafasha abandi bana bari kuri lycée communale y'Makamba. Rero aho umuntu arondera hose ndaza abanyabujumbuzi bashoboye, ndaza abarugwezi bashoboye, ni kugira ngo tuge ubahe ububasha bwo kwipimamo. Ari ukina umupira w'amaguru, ari ukina lo basket, ari wiruka ukamu ubwo bushobozi. Cyane cyane icyo ndondera nuko ico kintu saba performance nuko uronka abagenzi beza. Dukoresha inkino kugira abantu bamenyane. Nababwiye yuko yaba Adolphe atambwiye ati wowe urafise impano kuco gihe cyane cyempinduka. Nico gituma nifuza ko umwana wese ahavuka avuka Kenya, avuka atunze, avuka ava mu ruguru, aba mu gisagara, ikintu ca mbere dusangiye twese n'ubwoba. Nta muntu adafise ubwoba mu buzima. Icya kabiri, nta muntu n'umwe atagira ati ico ndiko ndakora nico cyangwa sico. Rero sport iragufasha uva mu ivyo bintu ukiyumvamo yuko ufise courage sinabije mu Kirundi, ufise ishaka kandi ukavuga uti iryo shaka je ndafise impano kandi ndafise ikintu ngomba gushikako. Ntushobora kugira sport dafise ama objectif uzogenda bashirako. Ico nico ngomba kwigisha abana bakiri hasi, bamenye bati ndashobora gusimba metero 2, ndashobora gusimba metero 3, ndashobora kwiruka amasegonda 10, ndashobora kwiruka amasegonda 10, akagenda aripima mu vyashoboye. Uko niko ngomba gukoresha sport kugira abantu bose bipime icyo ashoboye n'icyo adashoboye. Igituma ndabikoresha no kubera iki sport utagishoboye nta wundi akeneye ko bikubwiye, uravyibonera. Rero hajya nta kintu ciza cyo kumenya ikosa ryawe ugacumenya ngene ubihindura. Uko niko ndiko ndakoresha muri sport kugira abanya mbere bimenya abantu. Icya kabiri kugira bagume ku ishuri, kuko kuja ku ishuri ico ukora cyose ishuri nico kizogufasha aho ngene zohindura ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abavyeyi n'ubuzima bw'igihugu. Hanyuma mvuye mw'ivyo hari ibyo ngomba kujamo kandi nanatanguye. Ubu mu Butaliyano sije nabafashije bose mugabo ndibaza yuko ndi urumuri rwabo. Mu Butaliyano dufite abategetsi bangana 15.
baraho nakuriye, barahomba, baraho niyantrene jewe. Iryo niteka yuko nzana ba athlete bakaza hondi bakitegura, harabo vyankira, harabo bikundira, mugabo nibaza yuko benshi bariko barubaka amazu ngaha yabo, hariho abamaze kugira imiryango yabo. Ico kintu nibaza yuko ndabagenzi wabo, hariho amakosa aba, ndagenda iwabo nkabahanura tukavugana. Ico kintu nico ndiko ndakora kugira mfashe. Ikindi naco ndiko ndafashe no gukorana na Federation y'u Burundi, kuko kenshi nama ndayibona mu myaka iwanje, imyaka ni Jeux Olympiques Roki Paris mu myaka iheze, tuguma turi hahandi. Tugomba gufasha ba athlete hazigaye nk'amayinga abiri canke tugafasha ba athlete hazigaye inga rimwe ngo genda muri Jeux Olympiques. Ijya no guhuma amaso amakungu. Umu athlete afashwa, bashaka kumufasha afite imyaka 14, ukazomufasha gushika azoshika imyaka 30. Urashobora gufata umwana afite imyaka 20 ukamufasha mu myaka 25, kuko no kudetekta amatara. Impano nidifishwe na bose. Rero twebwe dugwe gukora iki? Kurondera abafise impano mu bisata bitandukanye. Tumaze gufisa abantu ari amashuri, ari muri sport, ari gusiga irangi, ari ukubaka, harimwo abantu bashobora gutanga ibintu kandi bazokwigisha abandi ngene bazobaho. Ico nico ndiko ndafasha muri Federation kugira ngo turondere abantu bafise impano bashobora kudoserukira Burundi mu makungu, cyane cyane muri Jeux Olympiques zizobera a Los Angeles mu 2021. Jewe mpagaze ku batlete. Mpagaze ku batlete, abatlete n'abigihugu. Abatlete n'abasena, abatlete n'aba Federation, abatlete n'aba Ministère de l'Éducation de la Jeunesse et Sport. Hariho amakonfli ahagaze ku bantu. Niho cane cane abatlete baronkera ingorane. N'abana. None abana niyo bakurira mu ntati, ni nk'umwana akuriye mu ntati y'abavyeyi bagwana, hacabura intumbero. Jewe nukuri sinova ngo ufise amakosa ninde, nibaza ubivuze uti mu Burundi ndazi ko bose ari ba sportif, uje ne wiki muganda kugiye nti abarundi ntibazi gukoresha sport, abarundi ntibazi akamaro k'umu sportif, abarundi ntibazi itegura ry'umu athlete. Ivyo ndavyemera nkavyemanga, ndakibonda kibayemo, nafise amahirwe yo gukurikana aba athlete hanze, ndazi ivyo bakora. Intati ziba ngaha ziba kuri rivalite y'abantu, mugabo bakibagira yuko yabo ba athlete batariho, Federation ntibiriho. Yaba ba athlete batariho, le Comité National Olympique ntibiriho. Uno munsi aho tuhugiri babona yuko igikuru ari Comité National Olympique, igikuru ari Federation, aba athlete ntaco bamaze. Aho niho dufise ingorane. Noba ndiko ndabesha, kuko jewe mu biba byose nta bubasha ndabifisemo. Nta bubasha ndabifisemwo. Sinibaza yuko uno munsi dufitaniye umugenderanire mwiza na Comité National Olympique. Rero tutawufitaniye ntako no gufasha, kandi ntako nkeneye uzomfasha, uzonsaba impanuro. Aho rero ndiko ndavuga nti ico mfasha nzofasha umu athlete, ndamubwire umwongo uhuma n'udahuma, mugabo no munsi nta bubasha mfise bwo kuvuga tuti ngo mafashire Comité National Olympique kugira ngo tuve mu ngorane, tuve kuko ingorane ziriho ndazi impari zamazi hamwe byose. Rero izo mpari ziriho sinzi ko zizobaho, kuko ni ibintu vyamyeho kuva kera, ni ibintu nteregera mbona habaye Jeux Olympiques bivamwo. Avuga ati baritanze, naritanze, ndabona yuko ntawo tuje. Mugabo nipfuze yuko ivyo ndiko ndavuga uno munsi vyofasha kugira ngo twisubireko, twisubize ko gahuzu. Kuko birateye isoni kubona waronse mu athlete w'inzahabu hakaba haciye imyaka 30
utararonka n'umatlete ari capable yo kugira finale olympique canke championnat du monde birateye isoni. Fondation Niyongabo ngene yavutse ko naramaze kumaga mu gihugu bavuga ngo Veniste ngo abahanze hari ibintu byabaye byinshi basanga nibuka hari ikintu cyabaye nga mu Burundi barigeze gutanga ubushimwe ku bantu bakoreye Uburundi muri imyaka 50 iheze. Aho izina rya Veniste Niyongabo ntigigeze risohoka. Ndabaza gituma Veniste Niyongabo mu myaka 50 nibaza ko rero afite umudari w'inzahabu ntiyigeze aronka agashimwe k'igihugu. Ndabona baronka le titre d'ambassadeur Veniste Niyongabo ntarigera yaparesa muri ibyo bintu. None jewe ikintu nakora ikibi igihugu canje ni cyane. Mugabo ivyo bintu urumva birakwereka ngena abo muhure mu barabangena bakuvuga neza abandi nabo bashobora kugira ikintu ntigikunde kwirutse none kubera. Hanyuma sinzi umuntu twabiganiriye ambaye ati bafite ibintu wowe uri kurama ati wowe bahanze igihugu. None nico gituma mu mpora yuko jewe mbi nyuma y'igihugu rero ntashobora kuronka ahantu ze ubushima butangwa ku gihugu. Hanyuma umuntu ndakibika mugabo ndondera ngena ibintu vyogenda. Rero ko twakora na Peace in the Sport i Monaco nibo twakora mu bintu by'abana navuze bijya byo mu Kamenge naha ku Buterere ni Makamba ni Bururi. Harageze ahantu bagomba kugenda bavuze ati twebwe i Burundi hatunaniye twarakoranye n'ama institutions ashoboka mugabo byatunaniye kumenya abantu twokorana. Hanyuma ndababwira nti none ko maze imyaka myinshi jewe ndi mu ambassadeur wanyu ivyo nakoze byose bizoca biguruka mu kirere ntagire ikintu kimwe gisigara. Hanyuma ndababwira nti ndabereke ni mumpe amezi 6 jewe nitorere abantu mbona yuko botwara ivyo mwakoreye i Burundi kugira bigumeho turanyura bigenda. Bacha bampa amezi 6 je nakoze natoye umu coordinateur du terrain yakordona abandreneur yakordona abatlete. Amaresultat yabaye amaze tatigeza aba hari muri Peace and Sport bahora bazana umuntu akamara nk'amezi 6. Ivyo nakoze nageze ibintu bitigeze bibaho bahora bakora. Nakoze ibintu mu ba partenaire bakorana atanu mwigeze abikora. Bacambira bati none tubigenze gute ko mbona il faut avoir un cadre légal kugira ngo dukomeze dukorana. Nca ndavugana n'umugenzi wanje ndirakubwira ngo mangire une association. Ngire une association arambwira ati no association nakandi gatoya kigira fondation. Ndavuga nti bari fondation jewe nta mwanya afise enzo bikora gute ndabimwemerera turagira fondation turi kumwe nawe nyene n'abandi turi kumwe. Aho nshiriyeho fondation ni uwo muntu nzoma ndamushimira imisi yose yanyeretse. Fondation ni ikintu kibonwa neza n'igihugu. Fondation ni ikintu kibonwa neza n'amakungu. Hanyuma imigambi dufise ni yahe kuko ubwize fondation ifo ko ufise imigambi itomoye n'ama ministeri yose mukorana yemera ati uri parakora. Nari nzi ko nahere muri sport ari cyo nzi gukora. Hanyuma ncamenya abaganga ndamenya n'ama organisation internationale bakorana no mu bindi bihugu byo muri Cameroon no mu za Senegal no mu ile Maurice n'ahandi. Tuvuye ndababwira nti niko ikivyo mukora mu tubikore Burundi. Baca bambaza ati none tukwane nande ndafise ni fondation. Uno munsi mfise abaganga barenga 40 kandi n'abandi bakiza kandi bose ari aba specialiste mu bintu bitandukanye à travers la fondation. Hanyuma tuza gukora iki? Tuza guforma abaganga mu ma dispensaire menshi. Twaragiye n'amahopito, twaragiye muri hôpital ya John Gitega, twarakoranye na Prince Louis Rwagasore, narazanye aboftalmologue ngaho kuri Prince Jean Charles. Uwo munsi umugambi fise hariho maternité yanigi Makamba nziko yavyarirwamo abantu benshi cyane. Yari itwagwa n'ababikira yitwa Mama Philippe yari mu Faransa kazi. Ico kintu naracititse naravuganye na diocese y'Ubururi ngomba ndabe ico nshoboye
kugira ngo abavyeyi n'abo bana tubahe ibishoboka kugira ngo la dispensaire Makamba, iyo maternité Makamba ibe yashobora kuba même un hôpital de référence ikorana na hôpital de Makamba. Jenje ndiko ndakorana na médecin provincial de Makamba, ndiko ndakorana na district sanitaire de Makamba, ndiko ndakorana na diocese de Makamba. Turi abantu batatu ariko tukakora ico kintu. Ubu nyene mu yonga izoza hazoba ari abaganga. Hanyuma mvuze kuvura abaganga nuko abantu bamaze kugwara. Rero ico nifuza jewe nababwira rheumatisme n'ibindi no kwikingira prevention. Kugira ugire prevention no gufungura neza no kugira sport. Abafise izo ngwara zo gufungura ni bande? Aho ahashoboka kugirwa sport ni hehe? Ni ku mashuri. Amashuri ni ndera kazoza. Ico babuze ni icahe? Ico babuze nje ndababwira nivyo jewe nabayemo. Namara kw'ishuri ntanywa amazi umunsi wose, ntiwafungura ntibanywa amazi, ca wibaza muri ngene washobora kwiga kw'irya saha ya nyuma ubushonje cyane. Amashuri turavugana hakenewe gukora iki? Amazi nico kintu bantumye akurondera amazi kugira ngo abantu bashobore kunywa amazi. Inzara twayigwanya gute? Ntacobuza yuko fondation, ntacobuza yuko ishuri kanaka, ntacobuza yuko les comités des parents bagira coopérative bagakorana n'ishuri kugira ngo bashobore gutegura ibifungurwa by'abana badafise aho bikora. Ico nico kintu nifuza yuko kurondera ibifungurwa, kurondera amazi, kugakorana comité des parents, tugakorana n'ishuri kugira ngo dufashe udafise aho yikora ntazohebe ishuri kubera adafungura. Ico nico kintu ndiko ndakora. Turagushimiye. Murakoze namwe.